Inshuti namwe bagenzi mukurikirana ibiganiro byacu turabaramukije. Tumaze igihe tubaza abanyepolitike ku bijanye n'igice ca nyuma c'ibiganiro hagati yabo cabereye i Arusha. Mukaba muzi yuko hariho umugwi utashoboye kuja muri ico gice ca nyuma, uwo mugwi nawo akaba ari umugwi wa leta y'u Burundi, umugambwe CNDD FDD hamwe n'imigambwe imwe icuditse na leta. Reka rero uyu munsi tubandanye n'ikiganiro tubaze uwundi munyapolitike umushingantahe Ambasaderi Isidore Niyibizi kugira ngo nawe nyene ashobore kutubwira ico yiyumvira kuri ico gice ca nyuma kijanye n'ibiganiro vy'Arusha. Reka tumuhamagare rero muri studio kugira ngo dushobore kuganira nawe. Mushingantahe Isidore, Ambasaderi Isidore, turabaramukije. Ndabaramukije nyakubahwa Ire umunyamumesha makuru. Ego turabaramukije natwe. Imbere yuko tubandanya n'ikiganiro cacu, murashobora kutubwira mu majambo make ico musanzwe mukora mu vya politike kugira ngo tuce tubandanya n'ikiganiro? Nkuko mubisavye kuva mu 2013 niho twafata uburongozi bw'umugambwe FNL wiyemeje kurwanya ubutegetsi bw'akarenganyo, kandi twemeje kubugwanya haba muri politike haba no mu vya gisirikare, kuko akarenganyo karenze urugero, kandi muravyibonera namwebwe gushika no musi. Hanyuma none mujejwe ikisho tujejwe nabivuze iri mukuru w'umugambwe, kandi turongoye inzego z'umugambwe na gisirikare. Hanyuma abasirikare bacu murabazi ko bariho, kandi tujejwe n'ivya diplomasi, turakurikirana ibibera mu gihugu c'u Burundi, ingene abarundi bahanzwe hirya no hino haba mu gihugu canke hanze. Rero tukagerageza uburyo bwose kugira ngo turondere umuti urama kugira ngo abarundi bave mu buja barimwo bwa CNDD-FDD, maze bagire ukwisanzura aheze, babe mu mahoro akomeye. Ivyo nivyo bituragishinga muri kano kanya. Murakoze. Ego murakoze namwe. Reka tubazire akabazo ka mbere, ako nako sakandi nakabazo ko kumenya mbega ko ico gice bacise ko ari igice ca nyuma c'ibiganiro by'abanyepolitike b'abarundi, hanyuma hakaba hariho umugwi utashoboye kuja muri ico gice ca nyuma. Uwo mugwi nawo ukaba ugizwe na leta y'u Burundi hamwe n'imigambwe icuditse na leta. Ku bwanyu mubona yuko akazoza k'ivyo biganiro canke akazoza muri rusangi nakahe? Muti ni kuki leta y'u Burundi itashoboye kugenda kwitaba ibiganiro byo kurangiza Arusha kugira ngo basinye amasezerano y'abarundi? Leta y'u Burundi murazi yuko kuva ibiganiro bitangura itigeze yerekana ubushake bw'ibiganiro, nta n'ibyo yifuza, kuko amajambo yonyene bakoresha murazi ko ari amajambo y'agasuzuguro, basuzugura amakungu iyo bariko baragira imyigaragambyo mu Burundi hirya no hino kubera ibyo twokwita ama-resolution ya ONU canke ibihugu mpuzamakungu. Murazi yuko bama bagira imyigaragambyo bagatuka abarongoye ONU, bagatuka abarongoye ibindi bihugu bikomakomeye, bagatuka Bubirigi n'ibindi muhora byumva. Biya vyerekana yuko batemera ibiko birakogwa. Rero muti ni kubera iki none batitavye? Nagihe bitaba ntibigeze berekana ko bariko baraganira, kuko nabo nyene barabizi ko habaye igihe ibiganiro by'Arusha byaba imbere y'ibihumbi bibiri
gutyo ntibatumiwe kandi abagwanya leta ntibatumiwe. Murazi yuko ivyavuyemwo bitashobora kuja mu ngiro mu gihe abagwana bakiri hanze. Rero muti ni kubera iki batitavye? Igituma batitavye ngira ngo muca muvyumva nuko babona yuko naho bokwitaba ibiganiro amasezerano yovamwo ataco yoshikako, kuko abagwanya leta bakiri hanze n'ubundi kandi batoreka kubandanya bagira ibitero ku Burundi. Rero nico gituma rero CNDD-FDD irazi yuko ifise abayigwanya bakoresheje ibikoresho ivyo navyo abo nabo bakaba batigeze batumirwa muri ivyo biganiro. Nico gituma batigeze baha importance baha agaciro ibiganiro. Muti none kazoza k'ibiganiro kazoba ka kazoza k'ibiganiro nuko abo bose begwa n'ibibazo vy'u Burundi bose batumirwa, haba abapoliticiens haba abafashe ibigwanisho bagatumirwa, hanyuma ico gihe kandi bakicara bakaraba ahantu heza hobera ibiganiro vyorama, aho leta ya Nkurunziza na CNDD-FDD yokwemera ibipfunditswe nabo bantu. Ariko twebe turibaza ko mu gihe ibiganiro bibera muri ako karere kibiyaga bigari atana kimwe kizofa kivuye mu biganiro, kandi murazi ko twabivuze twebwe nk'abarongoye FNL twahengeshanya kubabwira yuko atakizova mu biganiro bibera muri ako karere, kuko turabizi twaragize ibiganiro FNL guhera mu 2006 gushika mu 2008 mbere twarabonye ko atacavuyemwo, ahubwo kwabaye gutoteza no gucinyiza abatari ku butegetsi, twagucinyiza FNL. Rero twebwe twaravuga tuti nimba ibiganiro bizora muri ako karere ntimwirwe muraduhamagara ko nta kamaro, kuko turazi ko atakizopfa kivuyemo. None yavuzwe yarayitashe. Rero kazoza nuko ibiganiro byo kwimuka bikava muri ako karere, kuko nta na kimwe cyo byoshikako. Aho niyo ntumbero mbona. Rero ico gihe nuko twicara abagengwa n'ico kibazo c'umutekano, bagengwa n'ico kibazo c'amahoro c'u Burundi, nuko twebwe twoja hamwe hanyuma tugatora ahantu habera ibiganiro hari umutekano kira, kuko mwarabonye ibyabaye muri Dar es Salaam, hari n'abagwanya ubutegetsi bw'Ubujumbura bahafatiwe bamara iminsi bapfunzwe, ngira ngo hatanzwe amafaranga atagenda kugira ngo barekugwe. Muribuka hari ndetse n'abandi bahapfiriye batari bake. Muribuka hari n'impunzi zafashwe ku nguvu zatahukanwa mu biduga, bamwe baravunagurika abandi barapfa. Muribuka abantu intuze abajejwe ibintuze iperereza b'abarundi bama bagiye mu makambi y'impunzi bagadurumbanya abayishi bagata inzabo bagati ivyabo bagahunga. Murumva rero yuko ico gihe mu gihe igihugu gihaye indaro ibiganiro arico cambere giturubika impunzi zagiye ziva mu Burundi zihunze ubutegetsi, ico gihugu akaba arico kiturubikanya mpunzi. Murumva yuko kiba gifatanije niyo leta ya CNDD-FDD. Rero ico nosaba nuko ubwa mbere hoho bitosubira kuvugwa yuko ibiganiro bikorera Dar es Salaam canke Arusha, ariko vyobera mu kindi gihugu, ndetse tugatora ahandi hatari no muri Afrika bishobotse. Rero niho ibiganiro vyogira akazoza keza, kuko vyoba tukorera ahantu twimvamwo umutekano. Nuko niko jewe ndabibona. Murakoze. Ego, hanyuma mwavuze kubijanye n'abitwaje ibigwanisho canke umugwi musanzwe mufise ibigwanisho canke ugwana, umugwi washoboye kuja muri ivyo biganiro canke ico gice canyuma c'ibiganiro barashoboye gusohora urupapuro bashikirije umuhuza, bakavuga yuko kimwe mu vyogarukana amahoro mu Burundi ari uko umugwi canke imigwi yafashe ibigwanisho yovyakwa. Uretse imigwi yafashe ibigwanisho bakavuga yuko bo bavuze amajambo atatu, bavuze les groupes armés,
pardon, les groupes paramilitaires basuye bavuga ico bita milice hamwe n'abasivile bafise ibigwanisho. None mwebwe hamwe ivyo vyoja mu ngiro canke mwibaza yuko bishobora kuja mu ngiro mukemera yuko baka abagwanyi banyu ibigwanisho batabanje kubahamagara ngo muganire namwe mushobore gushikiriza ivyiyumviro vyanyu kubijanye no kurondera amahoro mu gihugu? Nizeye yuko abafashe ibigwanisho kugira ngo bagwanye akarenganyo ka Nkurunziza na CNDD-FDD batabashizemo. Hamwe naho baba bashizemwo aho baba barenze akarimbi, kuko bo kwibaza nabo nyene ni kubera iki twafashe ibigwanisho. Hanyuma ivyo bigwanisho kandi ikibazo ca kabiri bo kwibaza mbega ivyo bigwanisho babikuye hehe? Ese twabihawe na leta? Rero nibaza yuko ivyo bigwanisho abo vyakwa ari bamwe twita imbonerakure, ari babandi bitwa interahamwe, ari n'abacangiro bandi baba barinjiye mu gihugu tutazi. Abo nibaza ko ari bo vyakwa, kuko igihugu kirimwo abasirikare bazwi n'amategeko, igihugu kirimwo apolisi bagengwa n'amategeko. Nitwumva ingene leta yosubira kugashinga ico twita milice nkuko mwabivuze, canke groupe paramilitaire. Nibaza yuko ico gihe abapolisi n'abasirikare n'inzego zizejwe iperereza zikwiye, hanyuma ushinze izo zindi yo milice nuko abafise intumbero igayitse. Kandi murabibona yuko uno munsi aho ubutegetsi bw'Ibujumbura bugeze ata mahoro imbonerakure ziha abanyagihugu. Arico gituma mbere bakwiye kwakwa intuze inkoho, bakakwa ibigwanisho, kuko bafise atabo uburenganzira. Uno munsi umusirikare ntibamugera umutwe, umupolisi ntibamugera umutwe. Urumva yuko igihugu kigeze habi cane gose. Hanyuma ikindi naco murazi ko iyo ubutegetsi bufise ivyo byose twavuze, inzego z'umutekano, hanyuma bugashingaho iyo milice, bugashingaho abandi bitwaje ibigwanisho batafitiye uruhusha mu mpisho bitazwi n'amategeko, aho murumva yuko haba hagomba kuba ikitwa ihonyabwoko, canke haba hagomba kugira akajagari mu gihugu muri ico gihugu. Rero iyo mvuze ihonyabwoko simba mvuze ubwoko busanzwe, nuko abatavuga rumwe babagomba kugira ngo babazivye, babice nkuko babikora. Utavuga utemeye kuja munsi y'amategeko ya Nkurunziza ya CNDD-FDD, utemeye kwishikana bamwice. Numva ko arico bita ihonyabwoko. Ihonyabwoko ni ariyo genocide y'abaopoza y'abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Kandi murabona ko babitanguye uno munsi. Abantu bapfunzwe ni benshi, abantu bangajwe ni benshi, abantu uno munsi barara ntibuca, barara ntibwira. Murazi ko ari benshi cyane gose, abandi barataye baromoka. Rero ivyo ni bimwe twita mu Gifaransa la psychose totale. Rero muca muvyumva rero yuko atakazoza mu gihe CNDD-FDD igifise imine milice. Hanyuma natwe kubigwanisho murazi yuko twabifashe kugira ngo turwanye ako kajagari, ako karenganyo. Kandi mu gihe uno munsi Nkurunziza twuko twabivuze atemera kuja mu biganiro, agatumira abo baganira by'ukuri, ico gihe kwakirwanisho ntibishoboka. Rero ibigwanisho nabyo ntitwovyakwa. Ico gihe nuko tumaze kwicara tukaja hamwe, hanyuma tukagira tumvikanye, tugashikako za milice bakazaka ibigwanisho, hanyuma tukagira ku mategeko yubahiriza umunyagihugu, tukagishika kukunze ku ngingo yerekana yuko mu Burundi hagiye kuba umutekano, amahoro n'iterambere, umunyagihugu akishira kizana, tukubahiriza umunyagihugu, umunyamahanga. Ico gihe niho rero twoba twamaze kugira amakungu agasi akabibona
hakaba abahuza babikurikiranye neza. Ico gihe twamaze gusinya urwandiko niho tugira iki bya bindi hamwe haza amantuze yabitwa ngo ni baje gucungera ivyo bintu, hanyuma abasirikare bahora bagwanya leta bagashirwa muri bita cantonnement, hanyuma ico gihe tukagira iki, twagira igisirikare twumvikanye, twagira police twumvikanye, twagira documentation twumvikanye, ata mirise nimwe iriho. Ico gihe rero urumva niho rero twavuga tuti ngibi bigwanisho twe twahorana mu ishamba turabitanze. Mugabo kugira ngo batwake ibigwanisho atavye baduhaye, twebwe ahubwo tugomba kuvyaka leta ya nkuru nziza, kuko yoyo iriko bikura mu banyagihugu ikavyishisha abanyagihugu. Nibo bakwiye kwakwa ivyo bigwanisho, kuko izo mbonera kure zifise ibigwanisho vyaguzwe n'abanyagihugu uno munsi batakironka nayo bagura umunyu, ariko imbonera kure bakaziha ibigwanisho. Uno munsi kumva umushefu dozone mukumva imbonera kure hariya iri kwiyatoza amafaranga yo kugura ibigwanisho, yo guhemba imbonera kure, yo guhemba abicanyi, atakindi kibaje shinga atagutoteza mwene gihugu. Rero ico gihe abo bantu bakwiye kwaka ibigwanisho ni aboze mbonera kure, izo ntera hamwe zirinzinjiye mu gihugu, abo bacangero ni bakwiye kwaka ibigwanisho. Mugabo twebwe nta bubasha badufise ko. Rero ivyo namba rero abo barabisinye, aho baragize gute, baba bararenze akarimbi. Ariko nizere yuko ngira ngo abantu petete sinto narahasomye neza, ariko nizere yuko ngira ngo twebwe tutari muri iyo migwi itanga ibigwanisho, kuko twebwe ico twiyemeje ntituragishikako. Mugero twagishitseko tukicara neza, tukicara ahantu hari umutekano, tuzeye tugashika ku ntuze ku ngingo ya nyuma. Ico gihe tuzoshobora kugira tuti abafise ibigwanisho babisubize. Mugabo atambonera kure ifise igwanisho, atamunyagihugu agiturubikwa, atamuntu ze atamunyamahanga agiturubikwa. Rero nico bivuga ko. Hanyuma twebwe ibigwanisho nuko turiko tuzobikoresha kugezaho CNDD-FDD yemeye, tukicara tugatora inyishu y'ukuri. Murakoze. Ego murakoze namwe. Musa nuko mwavuze yuko namwe mukwiriye kuja mu biganiro, nibyo twari dufise akabazo kajanye n'ibyo nyene. Mbega mugiye kuraba namwe nyene nkuko twabivuze, namwe musa nuko mwabigarutse ko mugiye kuraba mu biganiro vyabaye muri kahise, byashitse ku masezerano ya Arusha yashizwe ko ibikumu bihumbi 2000. Nubu urabona ko imigwi yitwaje ibigwanisho kijya gihe ntiyigeze hamagagwa. Nubu imigwi ivuga yuko yitwaje ibigwanisho nayo nyene ntirikira hamagagwa. Mbega kubona iyo migwi idahamagagwa ubu nkuko itahamagawe yari hari ico gihe itahamagawe, muribaza yuko iyo ari intambamyi ituma Uburundi budashobora kuronka amahoro arama, kugira ngo abarundi aho bari hose bumve yuko bari mu mahoro vy'ukuri? Murakoze cyane. Mu bisanzwe baca umugani ngo akahise gategura kazoza. Ibiganiro byabaye mu 2000 ya Arusha byari bikwiye kutubera akarorero, tukavyigako, kuko amasezerano amaze gusinywa intambara zarabandanije. Abanyagihugu ntibigeze baja mu zabo mu burere bwabiramwe intambara. Ivyo ngira ngo birazwi. Intambara zabandanije ari udaca, abantu baba bagwanya leta canke leta, abasirikare babandanije bapfa, abapolisi bapfa, ndetse n'abanyagihugu bapfa. Murumva rero yuko uno munsi twari dukwiye kurabira ko vyari vyabaye imbere, kugira ngo twoye kwihenda ngo tugiye mu biganiro abagwanyi batarimwe. Rero kuba batatumiye rero abagwana, nizere yuko ngira ngo kwabaye kwihenda gatonya kandi na kanini, kuko barabona yuko atana kimwe gishoboka.
ari naco mbere catumye uno munsi CNDD-FDD itemera kwitaba ibiganiro byo gushirako umukono ari byo biganiro bya gatanu vya nyuma byari kubi vya nyuma uko barabona yuko nabo bogira ico bashize ko atana kimwe kizoba atakamaro kavyo. Rero kuba uno munsi twebwe badatumiye ndetse n'iyindi mihari igwana nuko ngira ngo babonye nkuru nziza na CNDD-FDD bari bashigikiwe kuko biragaragara yuko hari amakungu abashigikiye hanyuma batireka rero tubandanye ducinyiza batavuga rumwe kuko no munsi murabona ko nkuru nziza yamaze kwiyugarana atagisohoka no hanze ndetse n'abandi batari bakenya bamushigikiye benshi batakija hanze kubera batinya ibihano waba bafatirwa hanze. Rero uno munsi ico gituma bakinda bagaramye banka kuja mu biganiro nyezina bitorera inyishu kuko bazi yuko amabi bakoze atazokwijana. Rero kuba atadutumiye uno munsi ngo duya mutere inyishu birafise intambamyi zikomeye ku gihugu cy'u Burundi kuko amahoro adashobora kugaruka mu gihe abagwanya ubutegetsi bakoresheje ibigwanisho bataricarana n'ubwo butegetsi kugira ngo batore inyishu irama. Rero iciza nuko bo kwicara nuko abarondera inzira y'ukuri amahanga nimba abona ikibazo cy'u Burundi bakarondera abagwana bose bakabashira hamwe bakabumviriza ariko navuze atari akarere kiyaga bigari ndabisubiyemo nambari oni nambari biganiro vyobera muri Amerika n'amavyobera muri Europe twotora ahantu ibiganiro vyobera hazobera mutazoba umutekano kuri bose kandi CNDD-FDD nayo nyene ico gihe yemeye kuja muri ivyo biganiro abo bafata ibigwanisho kubera bagiye kondera amahoro bobaha ishitwa immunité provisoire. Rero nibo kuko ni bafise amakosa nibo bagirizwa amakosa ico gihe rero bavyemeye ntaco buza yuko biganiro bitorerwa inyishu ariko mu gihe batemeye ko twicara hamwe nta mahoro azopfa abonetse mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze. Ego reka tubaze akabazo kanyuma nako kakaba ara kuko babaza baduti mbega ku bwanyu mwebwe nk'umugambwe FNL ufise ishami rifise ibigwanisho mwibaza yuko icokogwa kugira ngo amahoro aboneke mu Burundi kugira ngo ibiganiro niba bizobandanya bigende mu nzira nziza mwibaza yuko hoko wiki? Urakoze. Imbere yuko nishura ico kibazo nshimye ndaboro kubanza kubwira abarundi ni kubera iki twafashe ibigwanisho byo kugwanya leta ya CNDD-FDD. Nuko hari akarenganyo karenze urugero. Abantu barishwa murazi yuko habaye ibyitwa bya safisha watamu FNL yarakijogora abagiye bashizwe mu nzego z'umutekano haba mu gisirikare mu gipolisi mu nzego z'ipereza benshi barapfuye baricwa abadimobirize baricwa na nuno musi. Hanyuma ico gihe byabaye ngombwa inyuma y'amatora y'2010 yuko FNL isubira mu ishamba kubera ari kwiratotezwa atamahoro yarafise kuko murazi ko CNDD-FDD yagomvye kugira ngo yigize inyuma burundu icitwa FNL ikoresheje ubwicanyi ikoresheje ugatotezo ugupfunga n'ibindi aho twobamenyesha yuko nuno musi hakiriho aba FNL bapfunzwe kuva tugisinya amasezerano
mu 2009 uno munsi bakaba bakiri mu ibohero murumva ko ari ibintu biteye agahinda rero ico twoshikiriza kugira ngo abarundi biyumvemwo amahoro ubwa mbere hoho nuko torondera ingene ubutungane bwo kwigenga ari mwe bita la justice indépendante idakoreshwa n'ubutegetsi kuko uno munsi abacamanza nta butungane bafise nta burenganzira bwo guca imanza cigwa n'igipolisi n'igisirikare murumva yuko ico kintu kibaye intambamyi cane gose kuko haca haba ico bita ukudahana umuntu arakora icaha hanyuma abarundi bavuza urwamo canke amahanga uwo muntu bakamushira mu ibohero iminsi 2 ejo agafungurwa ngira ngo mwarumvise marabonye abitwa ba Melchiade n'abandi abitwa ba Vitali bangira icenge yakoze ihonya bwoko rya FNL mu 2006 za Muyinga bakamucira inzira gahunga hanyuma uno musi ari degemvya ngahi Bujumbura aba munzu ngirango byose n'amatara n'amazi bamurira nk'umwami n'abandi tutokwirwa turavuga ariko ntaco ubutungane buzohabuyeho rero ico muca mwumva yuko ari intambamyi ikomeye cyane gose kuko atabutungane buriho atakudahana kukibaho rero twe dusaba tuti icambere nuko twokorera uburyo bwose bushoboka ubutungane bukigenga hanyuma ico gihe abakoze ivyaha bose abishe abafashe abakobwa n'abagore ku nguvu bagashigwa imbere y'intara abivye umutungo w'igihugu ibiturire bose bakaja imbere y'ubutungane hanyuma abo bantu bose bahohotewe bapfungiwe ivyumviro vya politike bari mu mabohero hirya no hino mu bushobo bunyuranye babanza bagafungurwa ata kindi kintu kibanje gusabwa hanyuma bakidegemvya bakabandanya politike hanyuma umupoliticiye akagira ubwigenge akavuga ico ashize kiri ku mutima ataguturubikwa hanyuma ikindi naco nuko inzego z'umutekano zabe za gisirikare zabe z'igipolisi canke iz'ipereza zokora akazi zagenewe zidakorera umugambwe uri ku butegetsi ariko zikorere abene gihugu ico gihe umunyagihugu ntazobona umupolisi ngo yiruke ntazobona umusirikare ngo yiruke canke ujejwe peza ngo yiruke kuko ahubwo mu bihugu biteye imbere aho umupolisi n'umusirikare akora akazi kiwe umunyagihugu ahungira ku mupolisi umunyagihugu ahungira ku ikambi kuko abaziko ariho hari umutekano natwe niko duteza gukora byanka byakunze kugira ngo tugarukane icizere ku banyagihugu baze bafitiye inzego inzego zijejwe umutekano nico kintu gikomeye cyane gose hanyuma hazobaho bamaze gushika hazobaho demokrasi aho umunyagihugu azoyikwishira kizana azoba afise ivyumviro akabishikiriza ku mugaragaro amatora akaba ku bwigenge hanyuma hakaba ico bita demokrasi nkeza buntu aho umunyagihugu yishira kizana umunyamahanga kishira kizana mu vyiwe no mu biwe hanyuma amahoro agasesekara mu gihugu c'u Burundi nico nivyo bintu vya mbere hanyuma ico gihe amahoro amaze kuboneka umutungo uzokwiyongera kuko nta biture bizoba kibikihaba umuntu azogenda kuburana ngo banze guha umucamanza ibiturire ibitagenda abashoferi b'amahiyasi b'amataxi bazokwishiba kizana ntibazoca ku ahari hose ngo bagende bapfundikishije umupolisi ibiturire iyo byose tuzobigwanya kugira ngo duteze imbere ikiga c'igihugu hanyuma ibizo bibonetse ari imfashanyo zivuye hanze umunyagihugu ni wese azozironke ko akarusho amabarabara yubakwe amatara n'amazi akwiragizwe mu gihugu
hanyuma uburimyi n'ubworozi butezwe imbere, ubuganga butezwe imbere, hanyuma tugarukire ugwaruka kuko nisho kintu ca mbere gikomeye. Uno munsi ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwagize genocide intellectuelle, ni ukuvuga ico twita ihonyabwoko by'ubwenge. Uno munsi nta muntu ariko ariga. Uno munsi mwisi yose turi abanyuma mu by'ubwenge, kuko uno munsi abarimu baraturubitswe, umwarimu uno munsi arakubitwa agakurwa imbere y'abana, akagenda gupfungwa canka kicwa, abana bagasigara muri traumatisme irenze urugero. Murumva yuko nta cubahiro umwarimu akironka, nta cubahiro umukozi wa leta akironka. Uno munsi hageze aho umufonctionnaire muzima agenda ku kazi atwaye umwimbati ahekenya, atwara agahwi aza kurya saa sita. Murumva ko biteye isoni. Uno munsi tugeze mu gihugu canyuma c'ubukene bimwe bitarenze urugero. Murumva rero yuko hageze aho abarundi tuhagurukira rimwe ubutegetsi bwa CNDD-FDD tukabusesa, tukabugwanya mu buryo bwose bubaho, donc dukoresha uburyo bwose, hanyuma dushinge ubutegetsi buzokubahiriza agateka kazina muntu, hanyuma duteze imbere igihugu, amahoro, umutekano ku barundi bisasagare, amahanga azana imitahe, dushinge amasoko yugurugwe, atagusubira guturira amasoko, atagusubira kurya uruswa, eka ubuzima busubire bumere neza, hanyuma nikizobuza ko amahoro atera imbere. Ivyo twokora ni vyinshi kuko nitwo bivugira ngaha gusa, nitwo bivugira ngaha no mu nyandiko turazi ko bizokwandikwa, hanyuma tukazobikurikiza mu gihe tuzoba dushitse nko ku butegetsi. Rero mbere mboneyeho n'akaryo ko guhamagarira abarundi bose, abacinyizwa n'abadacinyizwa, mbere bose bariko baracinyizwa, kuko n'abaje ba CNDD-FDD ndazi yuko bose bakora ku gitsure, batanezerejwe n'ibiriko birakorwa na CNDD-FDD. Ndasavye rero bose yuko boza tukagabaniriza hamwe ubutegetsi bwa CNDD-FDD, maze tukabusesa, hanyuma tugashingaho ubutungane, amahoro n'iterambere kuri bose. Murakoze cyane. Ego murakoze namwe. Reka turangize iki kiganiro rero mushigantahe Ambassadeur Isidore, tubashimira ku kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuganira kuri iki ikibazo. Turabashimiye, murakoze cyane gose, kandi mu gihe muzoba mudukeneye n'ubundi twebwe tuzokwama twitavye akamo mudutera. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Ego namwe muze kugira ibihe byiza hiyo. Nshuti rero namwe bagenzi muriko murakurikirana ikiganiro, turabashimiye. Tuzosubira ubutaha turi kumwe n'undi mutumire kuri iki kibazo nyine cyo kumenya icyo abo banyepolitike biyumvira ku gice cyanyuma cy'ibiganiro hagati yabo cyabereye i Arusha muri Tanzania. Naho ubutaha.